Nongeye kubaramutsa uno munsi tugomba dusubire tuganire ku bijanye n'imico yo ngaho hambere. Mbega bavuze intobo twumva iki? Bavuze gutera intobo twotahura iki? Uno munsi kugwaruka rw'uno munsi twotahura iki? Aho hambere hariho umuco novuga nti sinzi ko novuga ngo wari mwiza canke ntiwari mwiza cyane. Vyagenda gute mu gutera intobo? Mbega batera intobo habaye iki? Mbega kuki batera intobo? Mbega intobo cari iki? Kuko cari ikimenyetso cerekana iki? Aho hambere harabaho novuga nti ubube gito bw'abatama canke abaserugo bamwe bamwe. Vyarashika ugasanga serugo yaragomwe umukazana wiwe, no kuvuga umugore w'umuhungu wiwe. Serugo rero akaba yaramugomwe akamushima, mugabo akamushima umuhungu wiwe yaramaze kumushikana mu rugo, no kuvuga ngo yararongowe, yarabiriwe, yarabaye umukazana wiwe. Rero vyarashika hakagira aho ba sebukwe b'abakazana bamwe bamwe vyashika no bagata intumbero y'ubuvyeyi, ugasanga rero sebukwe w'umukazana yaramugomwe, yaramushimye, akagera yaho yiyumvira uburyo yomusaba ko barangura amabanga yabubatse. Ico gihe rero vyari bigoye kuko sebukwe murabizi yafatwa nk'umuvyeyi, kandi koko n'umuvyeyi, ko umuvyeyi w'umugabo wawe yaba ari umuvyeyi wawe, kuko n'igihe umwigeme agiye kubaka ugwiwe bamubwira bati ugende wiyubahe, so bukwe na nyoko bukwe n'abavyeyi nka so na nyoko. Rero ico gihe vyaragorana, ugasanga sebukwe rero yararondera uburyo bwose, bwari uburyo bumwe sebukwe yarondera kugira ngo yereke umukazana, amenyeshe umukazana yuko yamukunze nawe amwipfuza mu buryo bw'umubiri. Vyagenda gute rero? Yaratangura akamwikundisha ko, kuko kenshi mu mico y'ikirundi sebukwe n'umukazana nta naho bahurira, kuko se carazira ko ntaho vyahurira n'umukazana. Mugabo rero muri abo bagabo bamwe bamwe canke ba sebukwe b'abakazana bamwe bamwe, abo babataye intumbero, naho rero vyashika akagerageza uburyo yorondera uburyo baza barahura, uburyo boganira, uburyo bomenyerana. Bishitse rero yaho bamaze kumenyerana bakaza baraganira, kwari nko kumutinyura, kwari kumukuramo ubwoba kugira ngo nihagera yahazoshika kuri ya ngingo yuko amusaba ivyo kurangura amabanga yabubatse ntibize bibe intambamyi, umukazana ntazagira ubwoba, ntazabibone nk'ibintu bibaye irya mbere. Rero haragera yaho sebukwe n'umukazana bateba bakamenyerana. Sebukwe rero haragera igihe aha afata ingingo yuko yomusaba uburyo bw'uko baryamana. Sebukwe yabigenza gute? Yahagarara mu gishimaryango, mu rwinjiriro rw'inzu yiwe. Kenshi inzu y'umuhungu na se zaba zirabana, imwe ikaba iri hepfo y'indi iri haruguru, canke imwe iri mu buryo y'indi iri bubamfu, bivanye n'uburyo zaba zubatse, urugo rwaba rumeze. Sebukwe rero agahengera umukazana yinjiye ari mu nzu yiwe. Sebukwe nawe agahagarara mu rwinjiriro rw'inzu yiwe, agaheza agatora intobo. Intobo benshi barayizi. Agaheza agatora intobo akayitera ahagaze mu rwinjiriro iwe, akayiterera mu Imana, akayimandagaza ikagenda mu nzu y'umukazana. Ico caba ari ikimenyetso c'uko ariko aramusaba ko boryamana canke borangura amabanga yabubatse. Ico gihe rero ingingo yabisigaye ku mukazana. Hari igihe umukazana nawe nyene yaba yarataye intumbero yamuzanye, agaheza akavyemera. Yavyemeye vyagenda gute? Iyo bihakanye vyagenda gute? Iyo umukazana yavyanse, yankiye sebukwe, iyo yagumye kwibanga akavuga ati je sinzohemukira umugabo, ntibabivugana mu majambo, yaheza ya ntobo ntayimusubize. Iyo rero umukazana nawe yemereye sebukwe ko ivyo bintu bishoboka, bashobora kubikora, yaheza agatora ya ntobo akayiterera iyo sebukwe ari, naho ico caba ari ikimenyetso c'uko yemeye. Aho sebukwe yaca aheza rero akavuga ati aho umukazana wanje yemeye. Bagaheza rero agaca agenda, akagenda mu nzu y'umuhungu wiwe, bagaheza bakarangurana amabanga yabubatse n'umukazana. Ikimenyetso kindi rero caba ntabanduka, hari aho umuhungu yashobora kuza, sebukwe yarashinga icumu. Ivyo vyaraba no mu bandi, mu izindi miryango y'abagabo barenga ibigo, bakaja kunovuga ni kuja kurangurana amabanga yabubatse n'abagore batubakanye bo mu yindi miryango. Yaraheza ashinga icumu imbere y'igishimaryango. Ico gihe cose
cyaba ari ikimenyetso cy'uko muri iyo nzu wewe serugo utashe ugasanga hariho icumu rishinze imbere y'igishimajyango hagati mu rugo iwawe, cyaba ari ikimenyetso cy'uko udashobora kwinjira, kuko muri ico gihe haba hariho uwundi mugabo ariko arakora ibikorwa wewe wagenewe canke ibikorwa warujejwe gukora, waraheze ukarindira. Abagabo bazi kwihora niho baheza bagaheza bagaca bagenda bakagira gute, nawe agaca agenda iw'umugore wa mugabo, kuko kenshi amacumu yaravuga ati iri cumu ni ryanaka, iri cumu ndarizi ni ryanaka. Nawe rero mu kwihora yaragenda agasubira iw'umugore w'uwo mugabo asanze mu nzu iwe, agaheza nawe akagira nka kwa kundi. Ariko tugarutse ku byo gutera intobo, nariko ndashimangira yuko vyagirwa n'abasebukwe b'abakazana bataye intumbero, kuko ico gihe sebukwe yabataye umugore wiwe, yabarenze ibigo, yabasize umugore wiwe mu nzu canke inarugo yabataba ari hari, yahengaye n'urugo atari hari nabuko mu kazana. Ntiwari umugenzo mwiza, vyari ibintu nyene bagira nyene kugira ngo kwaba ari ukurenga ibigo mu bisanzwe.